ingene bimeze aca afata ingingo ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndamubwire nti naramenje naracumuye ko mwijuru nongera ngo cumurako kuko ucumuye ku muvyeyi ubucumuye no ku Mana hajya ucumuye ku Burundi ubucumuye no ku Mana bwigenga mu gukingira demokarasi amwe no kubahiriza agateka kazi na muntu harimo kwidegemvya mu kuvuga kari ku mutima ubwigenge bw'imenyesha makuru n'amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike umubano mwiza beniterambere. Inama y'umutekano ya ONU isaba kandi ishiramwe mpuzamakungu ONU ubumwe bwa Afrika akarere ka Afrika y'ubuseruko umugwi CIRGL hamwe n'abandi bose bogira ico bafashije ko bashira hamwe inguvu kugira Uburundi bufashwe gukurikiza amasezerano ya Arusha yafashije Uburundi kumara imyaka itari mike mwituze. Inama y'umutekano ya ONU yari yasabye mu ngingo yayo 23 ubusa gatatu yemejwe mu mwaka wa 2016 umunyamabanga mukuru wa ONU kuzarasohora icegeranyo buri mezi 3 kubijanye n'igihugu cy'u Burundi. Abo banyagihugu bavuga ko bari kwahohoterwa n'abari bajejwe kubakingira nababa mu gace ka Muyama ku musozi wa Mabanza muri komine ya Buyengero. Muhadomwa ko urutoke mu gukora ubwo bubisha harimwo urongwe gipolisi muri yo komine. Muri uko guhohoterwa bamwe barakubitwa abandi bakakwa udufaranga twabo nk'uko bivugwa n'uwo munyagihugu. Twavuga uwitwa Kantungeto akaba ari dokoro atwara abapolisi muri komine ya Buyengero yitwa Nkoroka. Twavuga n'uwitwa Salvatore uwo nawe akaba ari umwe mu nyamiramabi zikorera ngaha muri komine Buyengero. Aba bose baje baturuka mu migwi yahoze igwana. Abamaze guhohoterwa twotanga kwa karorero ari uwitwa Bukemeje Deo ari uwitwa Bucumi. Aba nabo bakaba barituye musitani wa komine Buyengero kugira bamumenyeshe ingorane bagize ingene bakubaguwe n'abo bapolisi. Ariko gushika ubu twavuga ko atanyishu ihumuriza bararonka. Naho ico kibazo cyamaze gushikanwa mu nzego zo hejuru abanyagihugu muri yo komine ya Buyengero basaba nyabuna ko abapolisi bohindurirwa ibanza byo gukoreramwo. Icyo twumvise nuko ikibazo coba caravuzwe mu nama y'umutekano yamiba uko indwi itashe. Twebwe rero nk'abanyagihugu icyo twifuza yuko abajejwe intwaro n'abatwara aba bapolisi bogerageza bakihaniza abapolisi ku buryo batosubira kuja barakubagura abanyagihugu. Bibaye ngombwa bakanabakura no ngaha bakaja gukorera hanze. Kuri ivyo twarondeye umwe mu nyamiramabi idoma ku rutoke muri yo komine akaba twishuye ko atamakuru atanga ku radio ko tworondera umuvugizi w'igipolisi. Uwo nawe tumuhamagaye kuri telefone yiwe ngendanwa akaba atashinja kutwitaba. Y'u Burundi isa nitacemera amasezerano ya Afrika y'agateka kazi na muntu nakimi y'abanyagihugu kuko amabwirizwa yashizweho kuva mu mwaka wa 2015 agamije kugabanya ubwigenge bw'abanyagihugu. Ivyo bishikirizwa na Eulari Nibizi umuyobozi nshingwa bikorwa w'urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH. Eulari atera intege abaharanira agateka kazi na muntu kugira bafasha abanyagihugu mu gikorwa cyo kwishuza ivyo bagenewe iyo abatwara bananiwe kubahiriza ivyo basabwa n'amategeko. N'ubutumwa bwa kabiri bw'isekeza ryo kumenyekanisha amasezerano ya Afrika y'agateka kazi na muntu nakimigwi y'abanyagihugu ryatangujwe n'urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH. Kurikira Eulari Nibizi n'umuyobozi nshingwa bikorwa w'ugo runani. Amasezerano ya Afrika y'agateka kazi na muntu nakimigwi y'abanyagihugu agizwe n'ingingo zitegekanya uburenganzira n'ubwigenge shingiro bwa zina muntu wese hamwe n'imigwi y'abanyagihugu. Icyumviro cyo gushiraho amasezerano ya Afrika y'agateka kazi na muntu nakimigwi y'abanyagihugu cavutse mu myaka ya 70 kivuye mu mahuriro atari make yatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'amanama y'abaharanira agateka n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ihangiro ryari ugukingira hamwe no guteza imbere agateka n'ubwigenge shingiro hisunzwe amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu. Ku bihugu vya Afrika ihangiro ko ari gushira mu ngingo zimwe z'amasezerano agenga ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zivuga ziti ubwigenge ukungana imbere y'amategeko ubutungane kuri bose n'iteka ry'umuntu ariyo mahangiro nyamukuru atuma abanyagihugu bashikira ubwigenge nyakuri. Ivyo bikaba kandi biri no mu masezerano mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu. Amasezerano ya Afrika y'agateka kazi na muntu nakimigwi y'abanyagihugu yemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika igira 10
n'umunani yabereye i Nairobi muri Kenya ku igenekerezo rya 27 Ruheshi umwaka w'1981 hanyuma atangura gushirwa mu ngiro kuwa 21 Gitugutu umwaka w'1986 gushika mu mwaka w'2013 ibihugu byose vya Afrika byari bimaze kwemeza ayo masezerano. Igihugu cacu c'u Burundi naco cateye kw'igikumu ayo masezerano mu mwaka w'1989. Igihugu cose cemeje ayo masezerano kibwirizwa gukingira no guteza imbere uburenganzira n'ubwigenge bwose buri muri ayo masezerano mu gushiraho amabwirizwa amategeko hamwe n'inzego zikingira agateka kazina muntu hisunzwa karangamutima k'ayo masezerano nk'uko tubisanga mu ngingo yayo ya mbere. Igihugu kibwirizwa kandi gushikiriza umugwi wa Afrika ujejwe agateka kazina muntu n'akimigwi y'abanyagihugu icegeranyo cerekana ingene agateka kazina muntu kifashe nk'uko bitegekanijwe n'ayo masezerano. Inyuma y'imyaka 31 Uburundi bwemeje ayo masezerano twaba twihenze tuvuze ko leta y'u Burundi isa n'itacemera ibiri muri ayo masezerano kubera yuko igihugu c'u Burundi kimaze imyaka 10 kidatanze icegeranyo na kimwe c'ingene agateka kazina muntu kifashe mu gihugu. Byongeye amabwirizwa yashizweho kuva mu mwaka w'2015 ateye kubiri n'ingingo ngenderwako ziri muri ayo masezerano kuko agamije kugabanya ubwigenge bw'abanyagihugu. Bamwe mu bari mu nzego zijejwe gushira mu ngiro ayo masezerano barangwa no guhohotera bikabije agateka kazina muntu bagakingirwa ikibaba n'urwego rw'ubutungane. Mu runani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi CBDDH leta y'u Burundi kubahiriza ivyo yiyemeje igihe yashira kw'igikumu ku masezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu n'akimigwi y'abanyagihugu. Turateye intege abaharanira agateka kazina muntu kugira bafashe abanyagihugu mu gikorwa cabo co gusaba leta ngo yubahirize uburenganzira bahabwa n'amasezerano ya Afrika. Ni uburenganzira bwabo kwishuza ivyo bagenewe iyo abatware bananiwe kubahiriza ivyo basabwa n'amategeko. Munsi tukaba tuwuhimbaje mbona neza yuko Imana hari hico iri kwirakorera mu Burundi mu kushira habona ubwenge bw'abarundi. Ndabona yuko indoto abarundi twese twagize ziriko ziraja habona. Uno munsi abarundi batanguye kuba abagwiza tunga koko. Turarima, turahingura, turashora hagati mu gihugu ndetse twatanguye no gutangura gushorera no hanze y'u Burundi. Mu minsi heze naho nzunguruka mu gihugu cyose ndiko ndahimiriza abene gihugu gukora ibikorwa. Ubwa mbere bambwira ngo bisaba umutahe, hanyuma ndabereka umutahe wariwo ko kubona uri umuntu ufise ubwenge ufise amaboko uhagaze neza ari umutahe munini cyane. Ndetse n'akarorero namanca mvuga nti wiravye ubona ugugwa ngahe, ayo ugugwa niwo mutahe wawe. Bamaze kuvyumva ko bafise umutahe baciye baja ku kivi baratangura gukoresha wa mutahe Imana yabaha. Ubugira kabiri nsubiye baca bambwira ngo ivyo uri kuravuga gukora ni vyiza ngo mugabisaba umutahe. Hanyuma noneho nza mbona n'amabanki atanguye kubaha umutahe. None ubu mu minsi heze ndiko ndazunguruka bose bagiye ku kivi barimbura baca basubira kumbaza ikibazo bati waraduhimirije gukora none duha isoko. Ubu rero wari umwitwarariko wanje mfise uwo kuronderera isoko abashoboye guhingura itunga kama isi. None uno munsi ndahimbawe cyane kubona ushitse hari abatanguye guhingura umwimbu w'abene gihugu. None uno munsi tuwushitsemo hari ikindi kibazo mwese abagwiza atunga mwa muri ko murambaza muvuga muti hariho ivyo dukeneye dukura hanze duhe amahera y'agaciro. Ico rero nico kibazo tugize uwo munsi mfise. Mwese abagwiza atunga uko muri ngaha
nta numwe arasaba umubonano ntambwira ati ni mu amadolari. Nanje ikibazo ndakibasubiriza mu nkoko nkababwira nti wazanye angahe ngo nguhemwo. Kubera iki mbaza ico kibazo? Mbaza ico kibazo kuko abantu benshi ntibarategera neza icarico leta, icarico ikigega. Aba mubona b'indongozi babaserukira muri leta baserukira bene gihugu mwebwe nyene bagatunganya itunga ryanyu. Mwazanye ubusa babatunganiriza ubusa, mwazanye vyinshi babatunganiriza vyinshi. Nico gituma rero mbaza nti mwomenyera mwinjije amadolari angahe mu Burundi ngo menye ingende nayabagaburira. Hariho abategera ningoga bacambwira ngo ndahevye ngo ndagiye kuyarondera. Murumva yuko no munsi rero turafise ikibazo dutegerezwa gutorera inyishu. Bose abarundi bose niba bimenye amadolari ntituzobwira umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ngo fata amarundi ugende kurangura amadolari kujya mwe muramufata amarundi mukajana muri banki bakabaha amadolari. Wewe ntibishoboka. Ntazofata amahera y'abarundi ngo aje kugura amadolari. Afata umwimbo wanyu n'ivyo abahimiriza mugashora hanze hanyuma mukazana amadolari hanyuma nawe agaheza akabatunganiriza. Erega nta kindi afise yakoresha atari kuyabaha mwebwe nyene. Nababwiye abakora muri leta nta kindi bajejwe atari ugutunganya ivyanyu. Uyu munsi rero ni umunsi twigishanya tumenya ico turiko turakora kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Uyu munsi ugize gatanu iki kigo OBR gitunganya uwo munsi mukuru. N'umugenzo mwiza cyane kuko ni utwereka uruhara rw'umwene gihugu wese cyane cyane umutanga kori uruhara rwiwe mu iterambere ry'igihugu. Ni kandi umwanya ukwiye wo gutera intege abatanga kori iyo bava bakagera no kwibutsa kandi abarundi ko kubaho udatanga ikori. Iyo udatanga ikori koko ntacyo bumaze mu gihugu. Aho no munsi murumva abantu bavuguma bavuga ngo abantu bariko basesagura itunga ry'igihugu. Mbega wewe uvuga ngo harabasesaguye itunga ry'igihugu washize mwangahe? Tubaze twiyumvira ikibazo. Wewe uja gucungera itunga utazanye, uza gukama inka utagaburiye. Ikigega ca leta rero mudutuma twebwe gutunganya ni mwebwe abarundi mwese twese wewe jewe tuzana mu kigega ca leta hanyuma tugaheza aba indongozi zigatunganya ico kigega neza ku neza ya bose mu iterambere. Nagira rero numvishe abarundi bose abene gihugu bose ko twese turabatanga kori atanu mwavuyemo. None ubwo turaritanga. Nitwiyumvire hamwe umurundi wese yogira icyo atanze mu kigega ca leta. Mwiyumvire ingene Burundi bwotera imbere. Batubwira yuko uburundi twabawe miliyoni 12. Mwiyumvire hamwe ku kwezi umurundi wese yotanga ibihumbi 10. Mumva mu mwaka twokora imigambi nganiki. Amabarabara ntiyosubira gucika, ntitwokwidoga ngo turabuza amabarabara, ntitwokwidoga ngo turabuza ibitaro, ntitwokwidoga ngo turabuza amashure. Abakozi ba leta ntibokwidoga ngo bahembwa make. Nibamenye yuko ivyo vyose bisaba amahera mu gihugu nta handi biva atari muri ayo makori. Umuntu rero azi neza ko adatanga ikori amenye ko ariko arya ivy'amahumbo, amenye yuko atacamaze. Niba uno munsi rero udatanga ikori wari umutanga kori, ubimenye yuko aragahengwe igihugu cyakugiriye ari ukugutezurira. Ni exoneration. Udatanga ikori amenye ko ari exoneration, ntava avuga ngo ntiyategereza kuritanga.
kuko nta numwe mu gihugu akwiye kubaho ataca aterera mu kigega ca leta kugira ngo leta nayo igaruke idukorere neza. None tuzocunga umutekano gute kandi tutagira ibikoresho byo gucunga umutekano? Ivyo rero tuvyumve ko ari uko. Nico gituma uyu munsi arakanya keza kugira ngo dukeze ikigobere ubwa mbere n'ubushikiranganje bw'igihugu ca leta ico kigo gikukira ku ciyumviro c'uko baza baraduha umunsi nk'uyu wo kwisuzuma. Igihe nk'iki niho twiga akamaro k'amakori n'amatagisi, kuko hariho n'ubu abatavyumva bazi ko gutanga ikori be no kubugura ari umutwaro leta uzigira ku bene gihugu.